mwigeme ubutinyanka ntukagutera isoni na gatoya, cotex ntigutera isoni na gato, ntutinye kuyigendana kuja kuyigura winyegeje, ntuzusubire na gatoya kuko ubutinyanka n'ubuzima bw'umukenyezi ni ikimenyetso cy'uko ufise amagara meza. Ubutinyanka novuga ko n'ubuzima. Ubutinyanka ni ikintu gisanzwe gishikira bose kandi tutotinya canke ngo dutwenge. Iyo umuntu ababara mu butinyanka yogerageza gutembera agasinzira, yogerageza kwinonora imitsi ativunye, yogerageza kwegera muganga mu gihe ababara cane buri kwezi. Sinzi ko hari abakobwa bamwe bamwe iyo bageze mu bihe by'ubutinyanka baba bari mutwe cyane, bagacikana imigongo, bakazungurirwa, bakabara mu nda kuburyo badashobora no guhaguruka kabisa. Hariho nabiteza inshinge buri kwezi kugira baronke amahoro muri ivyo bihe. Bashiki bacu kabisa tubiteho, bibaye ngombwa tubatahure. Ndateye intege umuvyeyi wese ashobore kuyagisha umwana wiwe ivyerekeye ubutinyanka n'inyifato bijana, na cane cane amwigisha uko bambara neza cotex. N'abapapa nibigore bagire effort bigishe abana babo, abanje bazobimenya. Twese twiteho kuronsa urya mwigeme ntawe nikora, kuronka kajya gatambara ko kwifashisha mu gihe cyo mu butinyanka. N'ababeshe umurindi w'amaraso w'imisi 3 canke irenga udafise agatambara ko kwikingira si coroshe. Jewe ndifuza kubona amashuri yose yo mu gihugu afise amazi meza, aho umukobwa ashobora kwigirira isuku rimeze neza ari mu bihe by'ubutinyanka, kandi aho abakobwa bafise ubutuzu bwa sugumwe bw'iwabo, abahungu nabwo ubw'iwabo, aho umukobwa ashobora kuba ari mu kazu ka sugumwe atekanye. Ese ububare bwose, ibitaro byose, amasoko, bijya bibanza turabiramwe inkino, ahabera imanza hose hogira inyubako zorohereza umukenyezi gushobora kwisukura ari mu bihe by'ubutinyanka, hakaba amazi meza anagiyeyo ntasekanireyo n'abagabo, aho umukenyezi yoba yoroheye cyane.